Kanongere ndabaramutse ndabaye n'ikaze mu kino kiganiro cacu cuno munsi twacagenekezo rya 2028 ukwezi no kwa gatandatu umwaka no w'ibihumbi 2025 ngaruka cyane kuri micro za B Info Plus kugira ngo tuyage cyane kubijanye n'imirongo y'urugamba uko vyifashe mu ma operation agenda araba agiye atandukanye aha mu gihugu kibanyi ca Kongo. Ariko imbere yuko tubabwira ariko harabera imigwano canke haraye habereye imigwano, reka mu nkundire nongere ndamutse cyane abantu bose badukurikirana ya famille yacu, famille ya BF ho baherereye hose, yaba bari mu gihugu cyacu ciza cyo Burundi, abari mu gihugu cy'u Rwanda, abari muri Kongo, abari muri Zambia, abari muri Kenya, abari Mozambique, abari Afrique du Sud, abari Zimbabwe n'ahandi za Angola, za Maroc. Ndazi yuko abarundi turi henshi, ndabizi kandi yuko bariyo cyane kuko bama batwandikira tubwira ati indahana tutibagiye abari ku migabane ya Burayi, Amerika, Aziya, Saudi Arabia, hariya muri Qatar. Umve yuko nabo tubatahije cyane kandi tunabakunda hano mu bwami bwa B Info Plus, kuko urukundo batwereka n'urukundo rudasanzwe, n'urukundo rumwe ntuvuga yuko abantu bari bose bashobora kurushobora gukunda abantu batanazi. Rero makuru yacu no munsi twagira tuyage na cyane kubijanye n'ibiri ku mirongo y'urugamba uko vyifashe. Mu kiganiro geze twababwiye ingene habaye amasezerano hagati y'igihugu cy'u Rwanda n'igihugu ca Kongo, amasezerano yo kugarukana amahoro n'umutekano mu buseruko bw'igihugu ca Kongo, n'amasezerano bise amasezerano y'amahoro hagati y'ivyo bihugu kari bibiri. Ariko rero umwayo makuru nari nanyujijemo kandi ndababwira ati aya masezerano abaye hagati y'igihugu cy'u Rwanda na Kongo. Amasezerano ntabaye hagati y'izinyeshamba za M23 na Kongo. Ibi bintu nizere yuko mwashoboye kuvyumva muranabitahura, kuko iyaba amasezerano ari hagati ya M23 na Kongo canke bagomba guhagarika ibyizi ntambara zo mu buseruko bwa Kongo, batagomba guprofita ama intérêt yabo entre y'u Rwanda na Amerika, ntabwo bari kuvuga yuko ari amasezerano ya M23 ndetse n'igihugu cha Kongo. Bona yuko iyi M23 ariko yo irikirabuza amahoro n'umutekano mu buseruko bw'igihugu cha Kongo. Ariko muri aka kanya sinje kubabwira ibijanye n'ano masezerano ngo Rwanda rwahenze ngo Kongo, ngo Amerika ngo yahenze ngo Kongo, ngo Kongo ngo yahenze u Rwanda. Oya, sivyo tujemwo, ahubwo nje kubabwira ama operation ari karaba mu bice bigiye bitandukanye cyangwa operation yabaye inyuma y'isinywa y'aya masezerano. Hari abantu benshi bagumye bibaza batubaza uko ku kibuga c'indege ca Kavumu vyifashe muri rusange. Twababwiye uko hari amakuru tutari bwemeze yavuga yuko ingabo z'u Burundi na Wazalendo baba ariko barahakontrola 100%, ariko twagira tubabwire yuko kugeza nano masaha batararonka access yo kugira ngo bakontrole iki kibuga c'indege canke ikavumu yose muri rusange. Uko amakuru dufise n'ubu baracarasana bikomeye hagati y'inyeshamba za M23 ndetse na coalition ya FARDC. Uko position z'urugamba zimeze, hari haba Wazalendo bien sûr bamaze gushika muri centre Kavumu, ariko hariho n'abandi amakuru dufise bakiri hejuru muri Yuru hafi ya park. Aba bose bariko baraza barasa bamanuka bagomba komora umwasi ari ngaha muri Kavumu. Ayandi makuru dufise yizewe nuko ku munsi w'ejo mu masaha y'umugoroba niho imodoka nyinshi cyane zariko ziratora, donc zisomba ibintu zibikura ku kibuga c'indege. Abantu benshi batashoboye kumenya ivyo ari byo, bishobora kuvyerekeza mu bindi bibanza. Ivyo bikaba vyakogwa n'izinyeshamba za M23, aho bene igihugu bo ngaha muri Kavumu bobo bavuga yuko ibi bintu vya biriko birajanwa mu gihugu cy'u Rwanda. Nyambi ibintu koko vyo bari vyo biraboneka neza yuko izinyeshamba za M23 zamaze kubona yuko ziriko zirotuburo zidashobora gutsinda runo rugamba. Ubona yuko rukomeye cyane, umuriro uri kuraka kabisa. Abawazanindo bariye Karungu, tutibagira yuko FARDC ndetse na FDNB nabo baba bari mu bitugu kugira ngo bashobore kwapwira aba bawazanindo baba bari imbere ku mirongo y'urugamba. Rero reka tubitega imisi
reka tubirindire kumbure turaza kumenya ingene vyifashe muri rusangi uko buza kwira ivyuma bidukundiye amatara dukundiye cyangwa ama connection turaza kuma tubabwira ingene situation zimeze nga ku kibuga c'indege cya Kavumu nubwo hariko hakivugwa vyinshi haracavugwa vyinshi imbere yuko turangiza no makuru twosimbira muri Warungu gato muri Warungu naho nivyoroshe aba wazalendo bagavye ibitero muri aka gatondo ibitero bikomeye ku hasanzwe hari n'imigwano yahereye ku munsi w'ejo masaha y'umugoroba kugezana no mu gatondo aba wazalendo bongeye kugaba ibitero ahasanzwe hari ibirindiro vya M23 ndetse na RDF aha muri Warungu n'imigwano bakoresheje inguvu nyinshi n'imigwano yabasavye tekinike nyinshi n'imigwano yashoboye komora zino nyeshamba za M23 bava ngaha muri Warungu ubu amakuru dufise yizewe nuko dukura ngaho muri Warungu haba mu bene y'igusha nk'aba wazalendo batubwira yuko iyi Warungu iyi territoire yose ya Warungu kugeza no masaha yobiri contrôlé par wazalendo kuko inyuma yo kwambura ubuce bwari busigaye zino nyeshamba za M23 bahise bakontrola mu buryo bweruye mu buryo bukwiye kabisa ubona yuko aba wazalendo bari determiné kugira ngo bashobore komora umwansi wabo w'ingabo zinyeshamba za M23 hari abandi benshi nabo batubaje amakuru yo muri Uvira twagira twabwira muri Uvira ni kama kawaida nkuko basanzwe babivuga muri Uvira nta kidasanzwe umutekano ni wose kumbura hageze igihinduka nico tuhabereye kugira ngo tubabwire ingene bimeze twagerageje guhamagara ama antenne yacu asanzwe ari ngaho mu gisagara ca Uvira batubwiye yuko muri Uvira ibintu bimeze neza ndetse ibintu vyose bimeze kandi mutibagera yuko muri Uvira hatekanye no mu gisagara ca Bujumbura haba hatekanye kabisa umutekano uba wifashe 100%. Rero muri no ncamake y'amakuru reka ndangirize ngaha kumbure turahura no mu yandi makuru aho abantu benshi bariko baribaza ibura canke kubijanye n'ivya Paul Kagame ariko turaje mu kanya kugira ngo tubaho kuri kose ndazi yuko abenshi bakiri mu rujijo kuko inyuma yo gutangaza ko yabonetse nta kiremeza yuko Paul Kagame yoba ari mu gihugu cy'u Rwanda canke yoba yabonetse ko reno batumira mu kindi kiganiro kiza gukurikira kumbure tuza kuhavugira byinshi tunaharabire byinshi vyemeza yuko uyu munyacubahiro hoba harimo ubeshi buriko buraba kumbuga ngo mumenyi zo mu gihugu ca Kongo zigomba kurema ibitariho kugira ngo bikunde abene gihugu bagire umutima wituze karenda bashimire cyane mwebwe twabanye mu kino kiganiro jewe nabahaye kino kiganiro nitwa Kodi ndanashimira cyane uri karadufasha mu majwi n'amashusho kugira ngo bibashe kubashikira bimeze neza ndanashimira cyane abantu bose badukurikiranye nyamba wacuguruye kuva ku munota wa mbere kugira nuno munota nizere yuko washoboye kumvira update news ziko ziracicikanaho ijya nino kandi ndabatumiriye cyane kubana natwe kandi mu bindi biganiro byo kuri uno munsi neza kugerageza kwitanga mu buryo bushoboye kugira ngo mbanze ndababwira resume canke incamake yuko vyifashe agiye atandukanye mu mpande zigiye zitandukanye kandi ndazi yuko tuza kubishobora tubishobojwe n'uhoraho mbandanye nifuriza isabato nziza byinshije kuba Adventiste abasabato n'abandi basanzwe basengera kuri uno munsi ugira indwi umunsi w'indwi abandi nabo ndabifurize weekend nziza kwenjoyinga kuryoherwa ubona yuko ari n'imisi y'akaruhuko rero kandangize ndababwira ati ciao ciao turongera duhuriye no mu bindi biganiro bye bye.